ishengero ry'Ibujumbura turabifurije imbere heza. Yesu aje abahezagire, abunguka bakizwa. Hanyuma tugashima kandi ko mwabaye inkingi imwe mu mashengero 15 agize SPB mu Burundi. Twagomba mw'izina ry'inama nkuru y'amashengero muzobandanye cyane cyane gushigikira ubumwe bw'amashengero ya Pentecote. Ntimuzigere na rimwe mukuru w'ishengero rya Pentecote ry'Ikayogoro akaba ari we arongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi. Shengero ry'Imana Yesu ashimwe. Murakoze cyane banyakubahwa mwungere wa mbere n'uwa kabiri b'ishengero rya Pentecote hano i Bujumbura, banyakubahwa bungere murongoye kandi mukamuserukira amashengero yose agize SPB uko ari 15 mu Burundi, nyakubahwa munyamabanga mukuru aserukira ishirahamwe SPB imbere y'amategeko hamwe n'icegera canyu, nyakubahwa secrétaire d'État mwateye iteka kino gikorane, banyakubaha mwese mwaje muserukiye intwaro, banyakubahwa bakozi b'Imana mwaje muva mu yandi mashengero mukaba murabatumire, banyakubaha mwese batumire bahire muri yubile y'imyaka 75 shengero rya Pentecote ry'Ibujumbura rimaze, banyakubahwa bakristo mwese ba misiyoni ya Bujumbura, bakunzi mwese b'ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura, turabaramukije amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Mw'izina ry'inama nkuru ya bungere barongoye amashengero ya Pentecote mu Burundi, turi n'iteka ntangere ryo kwifatanya namwe shengero rya Kristo mu munezero mufise wa yubile y'imyaka 75 iri shengero rimaze ribayeho. Turakeje umwungere wa mbere n'uwa kabiri hamwe n'inama barongoye kwiteka muteye amashengero yose ya Pentecote haba hano mu Burundi no mu mahanga. Kandi turakeje abavuga butumwa mwese n'ishengero ko mwazigamye umuhamagaro ivyizerwa vy'ijambo ry'Imana muri imyaka yose 75. Mwakomeje umuhamagaro wera w'ijambo ry'Imana no gushikana benshi ku bugororotsi nk'uko twamaze kuvyumva, guhera ku bantu 50 uno munsi akaba ari abantu 100. Turabakeje kandi ko mwashishikaye ibikorwa by'iterambere mu gihugu. Aha twovuga nk'ibitaro, twovuga nk'amashure, amateri y'amalibreri. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Turazi neza ko mu myaka 75 hatabuze ibibazo, hatabuze amajambo, hatabuze ibitutsi, ariko mwarerekanye ko muri iyo myaka 75 muri shengero rikuze. Nagira nsabe abashitsi twese turi hano mbere n'ishengero ry'Ibujumbura mudufashe, ndaharura 3 twese tuvuge tutebeneze. 1 2 3.
aho mwavuze cyane bariya sinabumvise rimwe kabiri gatatu. Imana ibahezagire. Hanyuma yubile ni ugushima Imana nk'uko twabyumvise, ni ukuyihimbaza kugakiza, ibitangaza n'ibimenyetso Imana yakoresheje rino shengero ry'i Bujumbura. Nk'uko tubisoma rero umubare w'25, Imana yategetse ko habaho yubile kugira ngo ishengero rigire iyindi ntambuko nshasha, urundi rugendo rushasha. Nico tubifurije. Paulo nawe yavuze ngo nibagira iby'inyuma ngashingira iby'imbere. Shengero ry'i Bujumbura turabifurije imbere heza. Yesu aje abahezagire, abunguka bakizwa. Hanyuma tugashima kandi ko mwabaye inkingi imwe mu mashengero 15 agize SPB mu Burundi. Twagomba mu izina ry'inama nkuru y'amashengero muzobandana cyane cyane gushigikira ubumwe bw'amashengero ya Pentecote. Ndimuzigere na rimwe mwifuza gutandukanya amashengero. Muzoshigikire ubumwe kandi muzoshigikire ibikorwa bitandukanye bizoja birakorekera muri SPB. Turangije cyane tubashimira cyane. Inama nkuru ibasezerana ko shengero ry'i Bujumbura inama nkuru izobashigikira. Mugorora ibiganza mbone ko namwe muvyakiriye. Inama nkuru y'amashengero izobashigikira mu bikorwa byose muzokora. Tukaba turangije mbere twisabira ko no muri zindi yubile zizokurikira muzodutuma ko natwe tukaza. Yesu abahezagire. Mana data wa twese uri mu ijuru, turahezagiye rino shengero mu izina rya Yesu Kristo. Urariha ubumwe, urariha ubuntu, baje batambuke baje imbere kandi uzobikora kuko uri umwizigirwa. Tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.